No musi amakungu yazirikanye amabi atandukanye aterwa no kunywa itabi. Biharuro bishasha vyerekanywe n'ishami rya ONU ryitahamagara abantu kw'isi OMS mu mpfunyapfunyo vyerekana ko n'imiburiburi miliyoni 1.5 z'abantu kw'isi bapfa uko umwaka utashe bazira ukunywa itabi. Mu Burundi muri kino gihe ibiharuro vyerekana ko abanywa itabi baguma bagabanuka, abenshi mu bakirinwa barenze imyaka 40. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu gihugu c'u Burundi. Reka tuyisomerwe n'umumenyeshamakuru wacu ari mu Rwanda Thierry Ndayishimiye. Itabi rinyobwa mu Burundi riri mico ibiri, hari ridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti, hari kandi itabi bita ubugoro, iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira hanyuma bakabivanga n'itabi. Mu kurinywa bashira agafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi. Kuba bugira ubugoro usanga amenyo yarahindutse mbere n'umunwa. Iruhande y'ayo matabi adahinguye hari amatabi ahinguye atandukanye, hamwe ahingurirwa mu Burundi ayandi agahingurirwa hanze. Mu Burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga, n'abaririma ni bamwe batera ibiti 5 canke 10 kugira ngo bazoronka amababi basogotamwo agatabi batiriwe bararigura ku isoko. Itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu ca Tanzania, aho mbere n'ugwaruka rutari ruke ruja guca ingero. Ubwo gwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'u Burundi hari imirima minini y'itabi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi imbere n'uwo musi. Navyonse kubera tatabino sikuvuga yuko ari kubera ringwa nabi, ni kubera tajonwa nyene uko nyene ayaja naonse bana ajonwa je ntavyo ndarimenya kabisa. Ndibaza sinzi ko baragicishije nka ku maradiyo, mugabo benshi baharimwe abarimwa batabizi. None abanywa itabi baziki ku nkurikizi zaryo. Nzeyimana Fatuma twamusanze mu isoko nkuru y'Imakamba aho dandariza ubugoro. Tuti none ko ubudandaza ukongera ukabunywa nta nkurikizi ku magara yawe urabona? Nawe ati nta ingwara n'imwe je ndagera ko saba je ndaragwaje umwana ingwara yo mu mupaka amavumuna. Naramuvujije mu bintu byo mu bitaro, haraza umuntu aranyirura avuga ati uwo mwana wawe ukora ubugoro buge n'umuntu usisha ubugoro. Ubu namunusisha bwa bugoro ubu afise imyaka 28 byaciye bihera. Mu gice bagurishamwe itabi ry'igitsibo naho nyene ntibemera ko itabi rifise ingaruka ku magara y'abantu. Mera abanyanka w'imyaka 70 amaze imyaka 30 adandaza kandi anywa itabi. Mubisanzwe jewe kuva ndanaze itabi ankoro rirankoroza n'umunsi n'umwe, kandi je ndabona ko rimfitiye akamaro kuko umuryango urawe uriyenduguye. Mugenzi we bakorana Ndayizeye Elize amaze imyaka 40 anywa itabi ati ahubwo agatabi karanamfasha. Natanguye kunywa itabi je papa nari ngifise nk'imyaka 12 akambwira ati genda nzingira itabi mfise imyaka 30 nkagenda nkazinga, nkweje kuzinga naje nkamaza hakihako kandi kuva nakanyoye nakarose nta mahoro ndonka kandi nta ngwara ndatorwa itabi. Elize aremeza ko hari naho muganga aguhanura kunywa agatabi. Mugabe itabi naryo akeshi na keshi niyo ugiye kwa muganga barashoboye kugutora ingwara yo kunywa itabi kugira ngo uguvumuna kugira ngo uwo mwuna ukire. Nzeyimana Fatuma twamubajije tuti none ntabwo bufise ko abantu bazohava baheba itabi ukabura abagushorera? Nawe ati sinzirabwa bavyimviye bogabanuka canke bakongezeka. Abantu benshi bavuga ati narose agatabi sishobora gukora akazi canke sindyama, none wumva nk'uyo yoshobora kuriheba. Abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ko itabi ribi ari riva mu mahinguriro.
itabi nta ngaruka yagene bifita kuko iri niryo birimira siko ingaruka mbi ndibaza itokera ni mu masigarete atwara nk'imyaka yari hariya mu matiya y'ikizungu niyo usanga yamwe barazinze yarabunze ariko iri tukarikora barishukweza bakajyanikira amezi abiri bagasha bagenda barinywa. Mu ntara ya Makamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinywa bakiri bato nabo bagabanuka. Mpera banyankati nta gwaruka tubona ruza kudushorera. Ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'abavyeyi bafise nk'imyaka 50, 70, 60 nibo nakira. Ariko abo bana baza kurigura baba batumwe n'abavyeyi ntajyo banywa nk'ufise imyaka 15 canke 20 ntajyanywa. Ndayizeye Elize yibaza ko itabi ry'igitsibo ritabangukira ugwaruka. Eka ugwaruka gwikunaho ngo urumva ngo ribagita ngo nituntu mbombeke ngo mukurizi ngatumanza kwicara bagaca bigomera ngo ko bapfunga fresh ngai kwavuze bati kubera dukenye dogma twinywera iri dukura mu miramiko 3 cankine. Mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida kuri uno munsi wahariwe kurwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa n'abo baritumurira ko bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kansere yo mu mahaha, mu muhogo, yo mu gwagasha, amafyigo, agasabo k'umwanda muto, igitereko mu kanwa no kuminwa. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera, amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barima itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana. Ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kurwanya itabi n'akaryo ko guhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu atera akama abarundi guhagarika kurima, kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'abarundi abe meza. Tukivuga rero kuri uno munsi wo kunwa itabi nukuzirikana amabi si umunsi wo kunwa itabi mu ntunge mu mbura ni umunsi wo kuzirikana amabi aterwa n'itabi. Mu gihugu cy'u Rwanda hari bamwe mu banyagihugu basaba ko itegeko ribuza kunywera itabi ku mugaragaro rikurikizwa kuko bibangamira ubuzima bwabo. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Gloria Tuyishime. Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima OMS gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 8 bapfa bazize kunywa itabi. Iyi mibare igaragaza ko abarenga miliyoni bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha. Mu Rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi Tobacco Atlas yo mu 2015 igaragaza ko nibura abantu barenga 300,000 biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi, benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye. Icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero 8 akarongo kaberamye 2013 ryo ku itariki ya 1 Werurwe 2013 ribuza kunywera itabi mu ruhame, ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo, mu rukiko n'aharukikije, mu nganda, mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi, ikinamico na video, mu bitaro, amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi. Byiringiro Jean-Elise ni umuturage w'umujyi wa Kigali twaganiriye. Kuri we ngo kunywa itabi ntibimusaba kujya ahiherereye, aratubwira impamvu. Ariko kubera nyine hari uwahanwe bikanyura mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa. So rero ni nk'ibi by'itabi naryo kubera ko nta muntu baharirwa kubera ko yaringwereye mu ruhame ngo bijye kuri social media. Niyo mpamvu abantu ari bose umuntu aringwe wenda gusa hari abantu bo mu tubari iki byose ndetse ko mbona televiziyo nyiragije. Gusa ngo ibi kuri Mutuyimana Marie Chantal wo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka. Njye nyine numvaga umutima gusa uzamuka ngumva sinzi ko ndumeze nyine mu mutwe ngaba namera nk'umuntu wabatwa n'akaberetwa niko nabivuga. Hari n'igihe nyine tubabonaga tukaniyicarira wenda karenga kugira ngo ikintu kimanze cyahita mu muhanda ndabona agenda. Iki kibazo Mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi Aisha wo mu murenge wa Gisenyi. Niba wumva bikubangamiye uriya mwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara wowe utarinywa kandi
kubera uriya mwotsi ushobora kugutera indwara. Aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo. Byadufasha, byakumira indwara zituruka muri ibyo byose. Byafasha benshi, nese n'umwe ni babiri byafasha ni benshi. Nese nga guca umuntu wanyweye itabi mu kimwe nga bino by'urumogi, uzi ko umuntu byamutera ikibazo, byamutera ikibazo kubera ko aba yayobye. Murakoze. Dogiteri Nsabyamahoro Emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya Gisenyi, asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero unywa itabi ahura nazo, hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha. Indwara zigendanye n'umutima se, indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso, indwara z'igihe kirekire z'ibihaha, ibyo byiciro cyane cyane. Mu ndwara zigendanye n'umutima rero cyane cyane itabi iyo rinyweye igihe kirekire birashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita hypertension. Hanyuma hypertension nayo irashobora guteza ibindi bibazo, yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kigatera ibibazo byinshi. Urumva ko ni ikintu kitari cyiza. Umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero, atanga inama z'uburyo byakorwamo. Kureka itabi ni process, ni ukuvuga ngo bigenda buhoro buhoro kugeza uburyo niba ari doze wafataga ari 2, 3, 4, 5 ugenda ugabanya kugeza igihe utakirishaka. Ni ukuvuga ngo byaba byiza umuntu ari wigenzuye, amaze kumva ububi bw'itabi, amaze gusobanukirwa ingaruka zirimo, agafata umwanzuro agatera intambwe akagera kure y'ahantu baricururiza, ahantu riri, ni ukuvuga ngo ntaribone kenshi, yanarishaka ribura cyangwa agira gute. Twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda John Bosco Kabera ngo atubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa, ntiyadusubiza. Ingingo ya 13 y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyir'inyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe, havuga mu ngingo ya 11 y'iri tegeko, ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba uwo muntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza. Uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo, bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza umukene mu muryango. Inzobere mu buzima zivuga ko itabi mu Rwanda riramutse ricitse burundu byagabanya impfu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Gusa ku rundi ruhande ibi bisa naho bidashoboka ku gihugu cy'u Rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'ihingwa ry'itabi. Muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa 2013-2014 itabi ryinjije u Rwanda imisoro ingana miliyari 5. Mu mwaka wa 2014-2015 ayo mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari 5, naho mu 2015-2016 amafaranga itabi ryinjiriza u Rwanda yageze kuri miliyari 7. Kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka, abicwa na sida ndetse n'abiyahura. Kugeza ubu mu Rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 150. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika. Gloria Tuyishime tugukengurukire. Nari nabice ku masonga nkitangura. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yatangaje ko yabereye mu gihugu c'u Burundi, yatangaje ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kongera ikiringo inteko zo mu muryango wa EAC ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza tufitiye ibindi kuri no nkuru. Muri iyo nama hakiriwe indahiro z'ivyegera bibiri vy'umunyamabanga mukuru wa EAC, umunyakenya Peter Mutuki Mazuki, bose uko ari babiri n'abakenyezi. Annette Mutawe Semwemba, umugandakazi, hamwe na Andrea Guer Akil Marwet wo muri Sudani y'Amajepfo. Igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaraserukirwa mu nzego zose zawo, cari kiramutse kironswa ubuserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC. Inyaska Yemba Kasanda niwe mucamanza aturuka muri Kongo arawe gusasa yarusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yaronkejwe icegera c'umukuru wayo. Umunyarwandakazi Anita Mugeni yagiye fatikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we aramutswa mu muryango wa EAC muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu biwugize. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, igihugu ciwe bikomokamwo umugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Kongo, akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama. Yavuze ivyo bacitseko mu mwiherero. Yakeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, maze atangaza ibitari bizwi.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate. Dufasha akanya kugira dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi 6 hamwe n'ivyo twasezeranye muri kino gitondo kumuhari M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeranirizwamo. Birakwiye kandi n'ivy'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbo mwiza, yabaye ingingo ikwiriye. Twokwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye navyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracana impinga ndende n'ivyo muga turavye ivyashitswe ko mu mezi 6 aheze, twovuga dushize amanga ko twese na cane cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze. There is an opportunity for us and especially the people of Eastern DRC to enjoy peace and stability. Itangazo ryasozereye iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko kandi Mazuki yavuze ibindi vyumvikanyweko. The summit directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungera uturere twahoramo M23 n'indi migwi, kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshamba aho bakiri, gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba, no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo, kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo izegeranirizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije. Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose vyerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwara miheto mu buseruko bwa Kongo. Eroje buri kaneza, Ijwi ry'Amerika.